nubona inkoni akana kantu nyine ko kugenda ni sawa none. Hari umuntu nje kuramutsa ha brother. Beko haragasobanuye. Mande ya sare ya sinema. Yesi nagubwiye man. Yesi sindi nkaho badogo kuvumbura. Urumva. Wewe ukazora mukumvumbuye sasa. Uzozuzanye inkoni. Amunkubita inkono ushaka ni waramuko. Aringa rero no kuhobanda n'izina sinari ndariza ariko mfise amantene je hano hose. Wewe ni amantene. Ubisa amafya pembeni wewe. Kimya. Vipi sasa? Baratuzi kandi baratwemera kandi barazi ivyo dukora. Baby girl tell me how you feel girl tell me mami yo. Ngondo kunu feeling like baby girl give me your way. Yeah, nijoro ninje na twe turafise ico dushoboye. Umviriza kwanza. Banzu nyumve. Ni wanyu sawa. Ngoya umviriza. Ariko ibyo byari birimo. Okay. Jesse njemeruka kugwara man. Sawa, twende. Sawa mimi naenda ariko twapinze. Man, ego twapinze ariko. Mga man, soka man. Hinge cameraman wanje soke. Jesse nkunda gushwana. Njo basi tuyage gatoya ku muziki wa je kinza no muziki wawe man nta kindi STV every story matters. Yes STV fans murameze neza ndiko nkoresha umwanya cameraman tuvuge tugenda no muzi dukora tugenda kuko ikinzanye nshobora kugitakaza. Yes nkuko mubizi ni Andy the M's Mr Solution Mr Emotion wa mwana wanyu wa musore wanyu cagisheri cyanyu cagikunzi cyanyu musaza wanyu mutoya wanyu cyangwa se mukuru wanyu abandanya gushima Imana cyane ku mateka mukorera ku buntu n'icubahiro je kinzanye ngaha ni nka wa wundi n'umujama n'umuji yitwa aheruka gusohora indirimbo Kersi arimwo nk'umukwini video. Rero umujama uwo mubire ari mu bantu twapinze ariko hari ikintu ntagendanye yambwiye ko nzomuvutura inkoni ninamuvumbura ariko ndabanza kubibumvisha kugira ngo dusangire show kandi je murazi ko je ibintu byo wanje birazwi bikorwa mu nzira nziza bro. Reka kwanza ndabarano ya address amantene yanje abafana banje bamwe bo muri aka gace bamaze kumbwira haba hari portails zibiri zitatu sindamenye yari ariko ndazi ko biza gukunda tu mbe ari hehe gabashe Edi kanda kwereke yitwa Edi Smith yaba gusohora indirimbo nziza cyane ariko reka ndabarishisho kwanza. Wewe vipi? Umaze fresh. Rero wiyita umuvumbuzi rero. Nujya kwizima rero wewe. Wamenyere wifatira ry'abana mu bintu byo kuvumbura. Urazo bigerageze wanje man. Cyo mwifatira abana mu bavumbura bari mu bisanga. Munyumvire. Man none ko stat yanje irikira bavugisha cyane. Nene nk'ubu brother wewe ko wiyemera nigiki ubona cyo tuma we ntakuvumbura. Uko niko tubavumbura mu bisanga. Mugaca muvuga mubwira abafana ngo twabavumbuye ngo tutabasavye kumbe byavuye mu kwiyemera kwanyu man. Je braza je sinkunda abantu biyemera nuko niko mbanza kubavumbura ngo jemeze uko. We man yareka. Yesi nagubwiye man. Yesi sindi nkaho badogo kuvumbura. Urumva. Wewe ukazora mukumvumbuye sasa. Uzozuzanye inkoni amunkubita inkono ushaka ni waramukumvumbuye. Akaye niko kanshavuce gatuma ca ndabikora ku mwanya mwiza. Iyi nkoni ni yande ndayirudisha kanje ndayigarukana. Cameraman twende sasa. Aba bajama ngo umuntu ntiyo bavumbura. Meze neza. Ndakubaze sha mugenzi. Ibiye ni sawa none. A chance kwanza bro. Meze fresh. Ndakubaze buke ntusarishe. Eti Smith abaye. Amanga imbere. Wanyenga. Sawa merci beaucoup. Boss fresh. Wari mutwe wa Edi Smith? Wapi Edi Smith wae. Uyabanga. Na oringa. Je ndazi ko abahamana. Nubona inkoni akana kantu nyine ko kugenda ni sawa none. Hari umuntu nje kuramutsa ha brother. Beko haragasobanuye. Mande ya sare ya sinema man. Ni sawa none. Fresh. Injire none duhi karibu.
Karibu. Mama muje kurondera nde none? Eddie Smith. Eddie Smith. Ujya bangaha. Na Eddie Smith bangama. Ntaco reka ndabe ninamubura nta kundi. Cameraman njo. None bras ndakubaye. Wori mu bouncer wiwe. Aringa. Basi tuongeni kawaida. Man ujya muza man akazi cagahera ari n'urupangu je ndarusimba tujye kuvumba je natongene ntaje tuvugire hanze basi bro tuvugire hanze man bitugani we nibitugani ufise mushikawe mwiza yo bitugani pe wende tuongeye kidogo ndariya man umva navuga ikintu kimwe basi kimwe hamajeni igihe umvise navuga ikintu numvise hari umuntu wari kujya kwibarabara hajya kwibarabara inge gatoye man none wewe ngire ya nkoni ngiyi rero nene umviriza muvumbugwa wambwiyenze n'inkoni umviriza ndagukubitsa izo shaka mugenda kuvumbuye andi sivyo umviriza bro oya tuheze tuheze je gato rindira gato ninde yakuguruye kwanza ngaha jewe man jeyo nje kuvumbura nzi neza ko umuntu yatwapinze no gusimba ndasiyima man bro umviriza ndakubwiye rero sasa je mbere yuko nshwana nkoresha imico y'ikirundi ibintu byo kuvumba mbere yuko nkubita umuntu nkoresha imico y'ikirundi icya mbere banza uramutse abakunzi banje kwanza kuko deja ndagufise bro bakunzi ba ICTV yana ndabaramukije big up sana umeze neza yana ndiko n'umuvumbuzi wanyu ngaha muga wapavumbura foko man raza ndababwira ikintu kimwe jewe sindajya kuva mu gitondo man sindajya ndababaza ikintu kimwe none mwe muba mwibaza mubahe are uzanye inkoni yo kunkubita ndake none bavuze inkoni nshaka raza wakitse gute man urahazi we ngaha wewe biza man biza je icyanzanye ane ndashira hasi man ndabwira ikintu kimwe aka nakazi twe dukora ni nkuko umuntu yakubwira ati we nta mahera yo kuri studio ubahwe ndakiye bana zabahita gute abahita gute ari mu cyarama ya gatatu mu rero no kuhoba n'izina sinari ndariza ariko mfisa mantene je ahantu hose wewe ni ubisa mafia pembeni wewe kimya vipi sasa baratuzi kandi baratwemera kandi barazi ibyo dukora bateza kutwereka mani mubaho wala mani wasi ninde akurangiye ku rupangu gwinyegeje mani nasanze impangu ari zine bari bambwiye impangu rero nsangana izine ariko si mani kuri kimana nkujya muri akugura akazi karagaheze wana twe turafise ico dushoboye umviriza kwanza banza unyumve ni wanyu sawa ngoya umviriza ariko ibyo byari birimo okay njemereka kugwara man sawa twende sawa mimi naenda ariko twapinze man ego twapinze ariko muga man soka man hinge cameraman wanje soke je sinkunda gushwana njo basi tuyage gatoya ku muziki wa je kizaye no muziki wawe man nta kindi twapinze sawa ariko nshaka tuyage ku muziki wawe aha kwa kwereka yuko wewe ndagufise nawo wonshikira tuyage ku muziki minkoni yanje tuyage ku muziki amajeni igiri nibisanzwe so yitwa Eddie Smith aheruka kure indirimbo mukuri video ni wawe ndi mumenyereye cyane umwe afise abafana benshi cyane hariya ndetse azwi no mu bintu byinshi bigiye bitandukanye Eddie Smith indirimbo yawe urikura uraerekana ko donc uriko urashima feedback cyane ni kubera iki tuko tubona amastati yawe menshi cyane werekana utuntu n'utundi ahigeze za Rwanda hehe bivuze iki kuri wewe baby girl tell me how you feeling girl tell me mami yo undukunu feeling like baby girl give me your way nirijoro ninje nawe ubikore kuruge you so fine zimiriza fire nicyo shaka kuri we wota yeah uraza hongwai nuyu none kana kanje ibyerekeye ijya ndirimbo ni indirimbo yaciye mu matrabo maremare ntorinda kuvugira ya ni indirimbo nanjewe mani kirantangaza sana uburyo abantu bari kuyakira maze kubona indirimbo maze kujabuka gihugu kibanyi mu Rwanda bakayiplayinga bien ku ma TV nkabona kuri YouTube channel ikiraduga abantu ama congratulation ni menshi ndabishima tumana niyo ndimbo en fait kubganje nanjye kirantangaza ukuntu abantu bako barayakira umva n'aba journaliste vraiment ndabishima kweli niyo mpamvu ikirantangaza ukuntu kukuvumbura kwanje intumbero nuko narinzi ko kuko yaba atayiko gufise mani
kuri ndi wandapinga nawe wampinze nongera mbona ko ufise igikorwa gishasha gifise imisi 3 kuri YouTube ndavuga tuko biri kosi umujama reka ndamuvumbure ndamwereke ko nomenya haba ndetse no muronka kandi ndamwereke yuko nkurikirana ibikorwa by'abarundi bose indirimbo yawe ndiko ndayikurikirana indirimbo yose ndayizi nakaryo kwanza keza kawe kuvuga ati yitwa gute bivuye mu kanwa kawe ndetse ukababwira na YouTube channel yawe neza kuruta uko je no bivuga hanyuma ucubaha na kapera hanyuma tubandanye ibintu. Yes, mbo indirimbo yanje yitwa Down by me Eddie Smith, yeah man. Usaye ko wakora muri video tubibutse ko wagumukora ko Kersi cyane bagaca bavuga yuko wewe na Kersi ari imigenderanire mufise kuko Kersi aciye atakara kuvuga indirimbo itarasohoka irasohotse atakiboneka ariko abonetse wawe bibona reka yuko wewe ari ibindi wewe na Kersi biri hagati ni inkuru z'abantu cyangwa barabesha. Oya ramubaza kwanza we kuko je sinoshoka ndayivuga gusa hari ibintu we na Kersi ngo bivuga ariko birahari. I don't know man navyo nzi kabisa nubizi bibara navyo no vugira gusa murabanza mu mubazi nawe nyene wumva waramuhembye yaragufashije man naramuhembye man kuko ijya niyo job yiwe man niko kazi kiwe ilifo umuntu akora kazi umuhembe hajya gumukora ko vraiment ntivyigeze bishika kuko ufise umubiri pete turakomenda byize ntivyigeze bishika biranka hari ndamukoze ko mbashaka tu ingoma feeling abandi babone yuko vraiment yani ibije n'ibintu bishobora gushika tu n'umude mutegeza kumukorako kugira ngo indirimbo igire imere bien yani ya bintu nk'iki nadusangire kwanza man nadusangire kwanza uri kujya wenyene man none man ahi wanyu sasa babaga ibitumbura ya yego uko bishushe ntawe nitwasangira ntawe okay feedback narayibonye ni nziza nkurikira abaririmbyi bose mu Burundi kuko niko kazi kanje ariko kandi bro felicitation ku gikorwa ndibaza n'igikorwa kiruta ibintu na video ni nziza imeze neza iraboneka ko yaragerageje gutwara uburyo ntazi ariko buboneka ko atari buke nukwitanga ariko kandi ufise intumbere yihe muri umuziki w'u Burundi cyangwa mu muziki wawe wewe urabona uzogaruza ibyo uri kurasohora no munsi icyambere na mbere umuntu arinvestisa ibintu ukikokora situnga twebwe twa atana management dufise turagerageza gukora ikintu cyo dusohora kugira ngo natwe twinje muri entertainment yo ngaha mu Burundi yantwaye ingufu nyinshi ndayego nivyo je ndifuza yuko mu myaka nk'itatu Eddie Smith abarundi azamaze kumumenya birenze nkuko je en fait nzobe ngeze ku indi step irengeje cyane gose ya uramaze kugemura mu mpimba wo mu mpimba ushukagemurira umuntu ikintu cyo kurya ya yego iyo bagemuye mu mpimba imbere ko bavyinjiza babanza bakaguhuga honje bakubwira ugahonja uravyibuka ya man nanje rero mfasha ko yaturi wanyu dusangire kugira ngo tuze kujana tumukata gato ariko uhonje nawe ni napfu urumva nyene yaho ni fresh rero Eddie Smith kiganiro canje gihagarariya wanyemereye nzana inkoni ndaguhuta inkoni nshaka duheze ivyatuzanye je nitahire utarinze kunyirukana utarinze kumfata nabi naheruka no kwigwarira ngira ngo sinza no kukubabaza cyane kuko twabisezeranye bro kandi turabantu dukuze man ndakubwira ayo kandi nyuma yuko ndamukubita kuko ndazimva ngaha niruka ariko kandi mu mushigikire twa Eddie Smith kuri YouTube channel no muririmbyi w'umurundi akicaruka ni muto mu myaka no mu muziki ariko arifuza gukura ngo mu myaka 3 azobashitse kwindi namwe niko we yize ariko mwe muzomufasha kugira ngo ahashike tunyarutse mutama rero inkoni 10 si nyinshi si nyinshi bro wambwiye yuko uje ngaha kubw'umuziki sawa ariko akanako ariko katumye nza ngirisha vujyo kuza tunyarutse man umviriza man umviriza man oya je nkubitira muhira man none sibisa brasa amajwe gana yashize mu bayumvise sawa man sawa basi imwe basi jeje gwikurisha vu basi naje nafunguye no kuri naje nafunguye basi mfasha sindafunguye kuri kwimana kuva mu gitondo nkubita wewe je numve basi ko ntaziriye ubusa kuko je naje nishavu ginshi man we rero man toka inji majeri nishobora kunkubitira muhira man aha ni muhira je nyuma y'ivyo sinogukubita zamu nyuma y'ivyo sinogukubita nturinde umpamagarira abazamu je sishwana bro ariko igikuru nico urataho ico duzi akazi naki wacu kandi turakazi umenye yuko uko biri kose
ko biri kose nazanywe n'akazi kwari kukwereka gusa yuko kukuvumbura ndetse n'ivyo wapingiye ndashobora kuvyitwaza ariko je sinshwana kandi sinokwifuriza nawe kushwana kandi sinokwifuriza ko dusezerana nabi kuko je tuzokeneranira kandi merci beaucoup Boa man. shimira abakunzi ba STV ucubaha kapera twigire Yap abakunzi ba ICTV ndabaramukije cyane show boy AD Smith nkabamerwa gusohora indirimbo yitwa Down genda murebe kuri channel yanje ni AD Smith Instagram AD Smith official Yap Fibi nuko nyene yap baby girl tell me how you feeling girl tell me mami yo ngondo kunu feeling like baby girl give me your way yeah nirijoro ninje nawe nkuko nabibabwiye numujene w'umurundi arabikunda kuririmba abishiramo n'amafaranga cyangwa se harabamufasha ariko igikuru nuko yifuza gutera imbere twe turiho kugira ngo dufashe mu buryo dushoboye kugira ngo tubwire abafana bacu bamushikire tubashimire cyane abazi ko twagomba gushwana siyo ntumbero twadufise ahubwo intumbero yacu niyo kubaka umuziki wiwe no kubaka akazi kacu muri rusange nta mpamvu nimwe gushwana merci beaucoup call me and the M's Mr Solution Mr Emotion merci beaucoup brother acha niwafikisha hapo kwanza STV every story matters.